Amahoro nshuti bakunzi ba Step Media 257 aho muherereye hose ndabifurije amahoro y'Imana yuko yokomana namwe kuko iterambere ryacu turikesha mwebwe aho tugeze ni mwebwe atari mwebwe ntaho twogera murabizi kuko ntako mutagira mu kudukurikirana ntako mutagira mu partager ibikorwa vyacu ntako mutagira mu gusiga ko commentaire yabo ikiganiro cyose mushirako ngaho Step Media 257 isanzwe ikorera ku rubuga rwa YouTube no kuri Facebook nyene kaba yitwa Step Media 257 no kuri Twitter no kuri Instagram abasanzwe bazikoresha aho hose ni Step Media 257. Nafashe no mwanya kugira ngo ndabashikirize inkuru isa niyaciye intege abantu benshi, inkuru yababaje abantu benshi cyane, inkuru y'urufu rw'umwana mutoyi cyane yitwa Ndayishimiye Elisa yaramaze amezi 10 yitavye Imana itariki 3 z'ukwa kane umwaka wa 2022 hari igihe cy'isaha 12 z'agatondo 6h du matin. Amakuru dukesha abavyeyi biwe basanzwe naribo bamugwaje aribo basanzwe bamukurikiranira hafi bakubwira yuko Ndayishimiye Elisa yiba yahitanywe n'inkwara yitwa hydrocephaly. Iyo nkwara nayo akaba ari ingwara umwana ashobora kuvukana ubumuga burimwo ugasanga umutwe urimwo amazi bigaca bisaba ko bamushiramwo akantu mu mutwe kugira ngo kazoca kurana nako kazokwame kamukuramwo ayo mazi mu mutwe biciye mu nzira y'umwanda mutoyi. Ako kantu nako bari bisa nuko bari baragize ikibazo twarabagirishije ikiganiro baratubwira ikibazo bagize kugira ngo baronka ako kantu bisa nuko binga byari byabagoye gose ariko uko bimeze kose abari bitanze Imana ibahezagire kuko mwari mwitangiye umwana w'igihugu mwari mwerekanye urukundo rudasanzwe bwo gufasha uwo mwana naho Imana itashimye yuko tubana nawe. Nsubira inyuma gatoyi ako kantu rero bakamushizemo mu mutwe byasaba yuko bakamukuramo yarakwije imyaka 13 ariko urumva yuko ntivyashoboye bigikunda umwana mu nyuma yarafashwe n'ingwara uko amakuru dukesha abavyeyi biwe batubwira yuko Elisa bamutwaye kwa muganga asa n'umenga ararembye gose babaza abagwanga ati Elisa nibiki agwaye babije kumupima bacu basanga ngo afise ikibazo ca infection mu maraso byongeye ko kandi yarakigwaye yangwara yiwe ya hydrocephaly ingwara byari kusha bimutwara imyaka 13 kugira ngo ayo mazi amuheremo neza mu mutwe arimwo ako kantu bari bamushizemo. Ndabibutsa yuko kugira ngo ako kantu kaboneke ako kantu kari kagugwa miliyoni 1 n'amafaranga 500 by'amarundi bari bagize ikibazo cyo ko bokura aho bokura ayo mahera ariko Imana yarabahezagiye irabafasha irabereka bagira neza cyane. Ndibuka yuko bari bagize narabagirishije ikiganiro muri Bujahid Imana yarafashije bararonka ayo mafaranga Imana irabaronsa bagira neza irabarunkira novuga abantu barabafasha bararonka ako kantu baronka ako kuma karakuma bacisha mu mutwe bashira mu mutwe ku ruhande rw'ibubamfu niyo atari bw'uburyo kaca kamanuka gushika kuri aho petit besoin isohokera umwanda muto yusohokera bakaza baragafite honda rimwe canke kabiri sinibuka neza bagafite honda kugira ngo ayo mazi ave mu mutwe kandi Imana yari yabikoze neza uko babikora uko bari bamaze kugamushiramwo hari amaze kubona ikihinduka hari amaze kuboneka yuko changement ko Elisa azokira kuko umutwe wari utangwe kuza uraba mutoyi cyaka ivyimbe kinini byaboneka kumenga umwana vyaramugora nuko yohagarika umutwe wiwe cyari tatangwe umutwe rutangwe kumworohereza kuza arahagarika umutwe wiwe bitamugoye.
izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda korana amahoro y'umukama uvukanye dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo ko wenyene ubwiwe yibwiye abiwe nimwegere mwebwe mwese muremerewe maze nzobaruhura umutima niwo tuzanye tugiye kwiganira Imana ibituremereye amaganya n'ububabare dufise ingo twabuze ikibondo kandi kubura ikibondo birababaje rwose gusa ukamanye n'ubuzima ikibondo wari wahaye umuryango yavuye kuri iyi si usigaranye amaganya ufashe tuze twame twibukana umwizero yuko natwe uriko urabitegura ubuzima buzokwamaho mu bwami bwawe tubisabishe Yesu Kristo mukama w'umuco wabashengeye wabashengeye amahoro nabere urumuri natubere urumuri mu nzira y'amahoro kandi yongere yakire mu mirimo yiwe uyu mwanya Mana yanje ndigaye rwose nabishoboye ko bizanya neza nyabukuru rwose ibicumuro byanje rero igishimo cyanje Yesu ibyo bimara kuri wowe Mana yanje bindize ibyo nshaka umutima mbashe kubireba no kubyishura bavukanye twese turazi ko kubura ikibondo bibabaza ariko ukwizigira kwacu kuremeshwa n'inyigisho bamwe twibuka y'amajambo Kristo yavuga ayerekeza ku bapfuye ariberanga ati nimuze batoni ba data akira impera y'ubwami bw'Imana yabateguriye isi ikirema aho uyu Ndayishimiye Elisa yabatizwa yabaye umwana w'Imana aronka ingwate y'ubuzima budahera bidukeneye rero kumusabira ahubwo niwe adusabira ko yishikiriye Imana nzima ubuzima uwo mwana yari yaronse mu kuvuka ntibuheranye n'urupfu Imana niyo yahinduyemo ubuzima buzokwamaho rero dushyire hamwe amajwi yacu tumusabire tumuhereze Imana turazi yuko ku Mana wewe ari ntore ariko kandi bitworeka kumusabira kugira ngo Imana inakire gutyo na twebwe iduhe kwitegura neza gushikira ubukiriro twemeye guca aho Yesu yaciye sinzi ko bari bateguye agasanisho bariho n'abateguye agasanisho ntabwo
matwumvire Kristo dukundire. Mukamana nzima Imana igira neza, Imana y'urukundo, waraduhaye umuryango wa Eklezia tubakuwukurikiramo mbere n'Imana turiko turasabira Ndayishimiye Elisa harimo uwo muryango. Bandanya uduhezagirira umuryango wa Eklezia n'abawushinzwe papa n'abepiskopi, uhezagiye n'ababunganira mu butumwa bwabo. Umutima mweranda wawe abamurikiye, abayobore, abakomeze kugira ngo ushobore kuremesha umuryango mukurikira. Twumvire Mukama. Kristo dukundire. Umuryango wa Eklezia ugizwe n'imiryango myinshi itandukanye. Turasaba imiryango yacu ko cyane cyane dusabira umuryango w'uyu mwana kugira ngo uwemeshe mu gihe cy'amaganya barimo muri Kibondo. Kandi kuri Kibondo birababaza, nawe urabizi Mukama, nibaremeshe kandi bahe kwizigira yuko ico Kibondo bazosubira guhura naco ubwami bwawe. Twumvire Mukama. Mukama twumvire Kristo dukundire. Mukama nzima twebwe dukoraniye ngaha mudukomereze ukwemera, turengerwe n'ububabare twatewe n'ishishaduka c'urupfu, ndabigusavye Mukama. Mukama twumvire Kristo dukundire. Turaguhereje abababara bose kugira ngo ntibazigere biyumvira ko babakuye ku nyuma. Abantu bose nubahe ubuzima bwawe, maze igihe bakiri ngaha ku isi ubuzima wabahaye burangwa n'umutima wo kuvukana ubutungane. Turabigusavye Mukama. Mukama twumvire Kristo dukundire. Mana nzima ukunda abantu bose kandi ntushake ko haba n'umwe yozimira. Igisebe Eklezia yawe kizanira ubukiriro abakiriho n'abapfuye. Tubigusabije Yesu Kristo umukama wacu. Amen. Turagukengurukiye Mana nzima, wowe watekanije byose, uri umukunzi wawe, uri mwana wawe Kibondo tubuze, kadukoraniriza ngaha twese ngo tuguture amaganya turimo. Twari hirya no hino, umwe wese mu kwiwe, umwe dushwamuye ngo twibuke n'abababaye. Nanone turazi ko urupfu rwa Kristo, ijambo ryawe rizima, rufitiye agaciro abababaye bose. Twibutsa ko uwemera wese akizigira Imana atazopfa akagiriye. Ico gituma rero tugusaba mu kuvuga n'iki gisabisho Kristo twigishije. Dawe wa twese uri mw'ijuru, izina ryawe ninahazwe, ubwami bwawe bukwire hose, icyo ushaka nibibe ku isi no mw'ijuru. Duhe ibyo turya bidukwiriye uyu munsi, uturekure ibicumuro byacu, ahubwo natwe tureba abatugiriye nabi, ntudutererane kutosha nabi, iyamana tugize kabiri. Amen. Bavukanye kugira ngo tuje gushingura uyu mwana Kibondo cacu, Imana yashimye kwiyegereza hakiri kare, hano heze tubandanya ibikorwa byacu, ariko twame twibuka ko abadutanze gushengera tuguma turi kumwe mu Mana nzima. Tuzorohera rero gusubira kubonana tutagitandukana. Ivyo nta mukristo yobikekereza. Nukuri kuri jewe
ubuzima bwanje ni Kristo. Nzogumana umutima rugaho ahandi hose mvuye canke mpavuye, n'ukuri kuri jewe ubuzima bwanje ni Kristo. Turizigiye kandi turemera akabukereka ko tuzozukira ubuzima budahera twese kubera ko kwemera ndahezagiye iki kibondo izina rya Data rya Mwana rya Mutima Mweranda. Dusabe. Mukama Mana yacu, turaguhereje iwacu ikibondo ari munsi wawe, nuheze ucakire. Urabona n'ingene abavyeyi bababaye, nubaremeshe muri ayo makuba, ko uyu Ndayishimiye Elisa yari yarabatijwe yadutanze gushikira mu buzima bw'ijuru, dutabare kuzosangira nawe akanyamuneza kadashira. Tugusabije Yesu Kristo umukama wacu. Amen. Hora n'umukama Imana rugira byose, Data, Mwana na Mutima Mweranda, iraheze. Amen.
kabera bajahera ni wabo 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 kaisa bajahera ni wabo kabera 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 bajahera ni wabo ari igihugu ciza cyane basezeraniwe n'Imana tukirorere twisigiye muko data yakitweretse aho hantu ni heza cyane aho hantu ni heza cyane aho hantu ni heza cyane tuzohurirayo bagenzi tuzoririmbira mu ijuru indirimbo z'abahiriwe ntituzongera kubabara tuzoba dushize amarira aho hantu ni heza cyane aho hantu ni heza cyane aho hantu ni heza cyane tuzohurirayo bagenzi tuzoshimira data cyane imbabazi yatugiriye mu buntu bwiwe n'urukundo n'imigisha yacuncubuye tuzoshimira data cyane imbabazi yatugiriye mu buntu bwiwe n'urukundo aho hantu ni heza cyane aho hantu ni heza cyane aho hantu ni heza cyane tuzoririmbira mu ijuru indirimbo z'abahiriwe tuzongera ni heza cyane aho hantu ni heza cyane aho hantu ni heza cyane tuzohurirayo bagenzi mubiriwe mubiriwe mubiri nagukundaga ariko uransura bose mangaburira mubiri wanje mubiri nambika oranje mubiri wanje mubiri ndagukunda ariko uransura bose mubiriwe mubiriwe mubiri nagukundaga ariko uransura bose mubiriwe mubiriwe mubiri ndagukundaga ariko uransura bose mubiriwe mubiriwe mubiri nagukundaga ariko uransura bose mubiri n'amasiga iminsi yose mubiri n'amangaburira iminsi yose mubiri ndagukundaga ariko uransura bose mubiriwe mubiriwe mubiri nagukundaga ariko uransura bose mubiri ndagukunda ariko uransura bose mubiri nagukundaga ariko uransura bose mubiri ndagukundaga ariko uransura bose mubiri nagukundaga ariko uransura bose mubiri we mubiri nkunda mubiri wanje
Mana uri 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 mana au wangu ye au wangu au wangu ye au wangu uri mana uri mana uri mana uri mana yowe urera 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 uri mana uri mana uri mana uri mana Mariye uri mana anyujije uri mana bikomeye uri mana 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 uri oh mana mana uri mana uri mana uri mana uri mana barakubonye uri mana bikomeye uri mana uri mana uri mana uri mana uri mana uri mana mana wanguye au wanguye au wanguye au wanguye au wanguye uri mana uri mana uri mana uri mana yowe urera 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 uri mana uri mana uri mana uri mana yo twarakubonye uri mana bikomeye uri mana we uri mana uri mana imbere yo gutangura gushira ikibondo cyacu ngaho mu ruhafu dutangurana no gusenga kuko yavutse mu kwezi kwa gatanu akaba asezeye isi mu kwezi kwa gatatu 2020 amaze gutwenga yatuganiriza ariko iby'Imana ikoza ibyo nyene kandi iby'Imana yabonye ko byabaye ibyo nyene uyu mwanya tutaje gutangura gusenga hanyuma baca bururutsa ikiziga mu ruhafu ibikurikira biraza gukurikira umwami Yesu n'abahezagira Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye cyane gose turagukengurukiye turatanze urakoze cyane nyaguhora ku ngoma turavuze zicubahiro n'igihabwe wewe Elisa akira amaraso mu nda ya nyina wiwe wari umuzi akimusama Mana wari umuzi kandi n'umunsi uri hejuru yamwibaruka ko warawubonye waruwuzi none n'umunsi itariki 31 niho yashengeye none turamusezeye Mana yarabaye mwisi amara iminsi mike none arashengeye nico gituma tukwinginze ngo uremeshe abavyeyi uremeshe inshuti imiryango turagukengurukiye cyane ibikomeye wakoreye uyu mwana wacu ntacu utakoze kugira ngo Elisa abeho ariko uyu munsi yatashe nico gituma dutanze urakoze tugushimiye ibyabaye kandi tukwizigiye niyo mujanye ko turazi ko yamaze kuja mu ijuru n'uyu mwanya mwiza rero umwanya tuza kumara hano uze kumarana nacu umwanya nacu uze gukorana nacu kandi